Ibintu birakomeye cane, ibintu ntibyoroshe mu muryango wa General Arengiyome Bunyoni. Mumaze iminsi mwumva inkuru zitandukanye zivuga ko General Arengiyome Bunyoni ashobora kuba yaranyegeye yarahungiye mu gihugu cibanyi ca Tanzania, abandi bakavuga ko ageze Mozambique. Ariko amakuru dufise yizewe nuko General Arengiyome Bunyoni atoba yarigeze asohoka igihugu, ahubwo yagumye kunyegera ngaha mu Bujumbura. Ubu ngubu umuryango wiwe uratabaza ko General Arengiyome Bunyoni ahejeje gufatwa, ariko bafise ubwoba ko General Arengiyome Bunyoni ashobora no kwicwa bivanye n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gushikiriza ku ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, nuko bamaze iminsi baboreza igufa umukenyezi we ndetse n'abana biwe. Ibintu biriko biraba ku rugo rwa General Arengiyome Bunyoni birateye ubwoba, aribyo byatumye abaryango ba General Arengiyome Bunyoni bagira ubwoba ko General Arengiyome Bunyoni ashobora no kuba yakicwa, ari nayo mpamvu baciye badutabaza kugira ngo tubatabarize, kugira ngo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni aticwa. Ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birateye isoni, birateye agahinda. Niba koko bamufashe nibamushikirize ubutungane, hanyuma maze bamuryoze ibyo yakoze. Ariko General Evariste Ndayishimiye ntashaka ko yajya imbere y'ubutungane, kuko afise ubwoba ko nawe azaca avuga byinshi ku bijanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi bakoranye, bigatuma nawe bimukwegera kuba yakurwa ku butegetsi, ari nayo mpamvu ari gushaka ko bamugandagura. Ibintu rero birateye ubwoba umuryango ndetse n'abari basanzwe bakunda General Arengiyome Bunyoni, ari nabyo byatumye bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi batangira kutumvikana kuco bari bukorere General Arengiyome Bunyoni. Ariko mbere yuko tubashikiriza ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, tubanze tubashikirize ibiriko birabera mu rugo iwiwe, naho ibintu ntago byoroshe na gatoya. Umuryango wa General Bunyoni urabandanya gutabaza. Ubaye umunsi wa kane abana ba General Arengiyome Bunyoni bataja ku ishuri. Kuva dutanze ubutumwa bw'umuryango wa Bunyoni ejo haheze hari bukeyi byahindutse, ariko n'ubu agatotezo ntikarahera ku mukenyezi n'abana ba General Bunyoni. Umwe mu nshuti za General Bunyoni yasubiriye kutwandikira asaba ko tubandanya dutabariza uwo muryango. Byahindutse kuva dutabarije umuryango wa Bunyoni. Nk'uko twabibabwiye, n'umwe mu nshuti za General Arengiyome Bunyoni, ubutumwa bwaciye kuri no mboneshakure ejo haheze bwarageze kure cane, kandi bwashikiriye abategetsi b'u Burundi. Ica mbere abategetsi bihutiye kwabaye gukura abapolisi kwibarabara, maze babinjiza mu rugo kwa Bunyoni kugira abarengana ntibabandanye kubona ko urwo rugo rucunzwe. Biboneka ko abategetsi bakeneye guhisha ibyo bariko barakorera umukenyezi ndetse n'abana ba General Arengiyome Bunyoni. Abategetsi bariyumviriye ico bokora ku kibazo c'abana bataja ku ishuri, ariko gushika ubu nta ngingo ibafasha iraboneka. Inshuti ya General Bunyoni yatubwiye ko ejo abashoferi bose bahora bafasha uwo muryango kwiyunguruza bafashwe bajanwa kw'iperereza, haca hazanwa abandi batazwi n'umuryango. Abo nibo bari kujana abana ku ishuri. Ibyo byateye ubwoba abana narirya hari amakuru ashikira uwo muryango ko hoba hariho umugambi wo kunyuruza abana. Ico ni kimwe mu byatumye abana badashobora kuja ku ishuri uno munsi. Agatotezo karabandanya mu rugo rwa General Arengiyome Bunyoni. Ubutumwa twaronse buvuga ko kuva ejo umupfasoni wa General Bunyoni be n'abana biwe begeranirijwe mu cumba kimwe c'inzu yabo mu Gasekebuye. Bose bari muri ico cumba kandi ntibarekuriwe gusohoka hanze. Imodoka y'umuryango yohora ikoreshwa mu bijanye no gusuma ejo yatwawe n'igipolisi. Amafaranga ashika miliyoni 3 yari afiswe n'ubujejwe gusumira umuryango ejo yaratwawe n'igipolisi, nk'uko bivugwa n'inshuti ya General Bunyoni. Aho bacungiwe mu cumba kimwe, umukenyezi n'abana batunzwe n'ibifungurwa boba bari basanganywe muri firigo. Abaryango ba Bunyoni bafise ubwoba ko ibintu bibandanije gutyo inzara izotera abo bana n'umukenyezi. Ikindi inshuti ya General Bunyoni yanditse n'ubwoba buri mu nzu ya Bunyoni.
uwanditse avuga icumba cose c'iyo nzu kirimwo abapolisi ku buryo byahahamuye abana. Yatubwiye ati abana bari bamenyereye kubona abapolisi mu rugo rwabo, mugabo ntibari bwabone abapolisi binjira gushika mu byumba byose by'inzu. Ubu bahamutse ku buryo badashobora no gufungura utwo bari basigaranye. Ku rugo rwo mu Rutana ibitungwa bigira byicwe n'inzara. Iyo nshuti ya General Bunyoni yatubwiye ko Bunyoni asanzwe atungiye inka, ingurube n'intama ku rugo rwo mu Rutana kubera ubu atawurekuriwe kwinjira no gusohoka urwo rugo. Nta bakozi bariho bafasha ibyo bitungwa. Yatubwiye ko biguma byabira kubera inzara, inka ntizikigira uzikama. Abaryango basaba ko abategetsi botezura hakaboneka abakozi baja kwitwarira ibyo bitungwa. Ahandi ho ngo bigiye gutangura gupfa. Umugambi wo gusaka ibigwanisho. Uwatwandikiye yatubwiye ko umuryango utewe ubwoba n'amajambo abapolisi batanguye kuvuga ko bagiye kubomora mu ngo zose za Bunyoni barondere ibigwanisho byoba bihanyegeje. Abapolisi baridoga. Kuva habaye itegeko ryuguranira abapolisi mu rugo rwa Bunyoni kugira abarengana ntibagume babona ko hariho uruhagarara, imyidogo ni myinshi muri abo bapolisi nk'uko bivugwa n'inshuti ya General Bunyoni. Ntidushimye gutanga ifoto y'ubwo butumwa ku bijanye n'abapolisi kubera harimwo ibyohava bikwegera ababutanze. Igice c'ubwo butumwa kigira giti: abapolisi bahari barabye ukuntu bababwiye ko baguma indani kugira abarengana kwibarabara ntibabone ko hugarijwe n'abapolisi. Baridoga cane ko baje kubugaranira ngaha, bakabakura aho bari kwironkera amahera, bakaguma babugaraniye hamwe n'abana na nyina ataco babaziza, kandi baba babarenganya. Ubu n'abapolisi ntibarekuriwe gusohoka hanze, baguma indani kugira ntihamenyekane ko hakiri abapolisi. Abapolisi babona ko ibyo barimwo biteye isoni. Ikindi twababwira nuko hari abapolisi batwibiye akabanga ko abana kubera hari umugambi wo kubanyuruza na nyina. Ubu ibyumba byose bikontororwa n'igipolisi. Mu nzu n'isibaniro ryabo. Nukuri nimubandanye kudutabariza. Ibiriko birabera kwa General Bunyoni na Kamuna. Turabashimiye rwose ku gikorwa mwadukoreye ejo. Ubutumwa bwanyu bwarageze kure cyane. Mubandanye, Imana niyo yonyine izobahemba. Amakuru ya Bunyoni. Ejo haheze umushikiranganji Martin Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yaramenyesheje ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni aronderwa n'ubutungane ariko ko bamubuze iyo ari. Hari n'amakuru abandanya kuvuga ko Bunyoni yahungiye muri Tanzania n'ayandi yemeza ko akiri ku butaka bw'u Burundi. Martin Niteretse yemeje kandi ifatwa rya Colonel Desire Uwamahoro ubu akiriko arabazwa na Parquet General. Desire Uwamahoro asanzwe azwi nk'umwizigirwa wa General Bunyoni. Akekwa ko yoba yaramuburiye Bunyoni ko agira afatwe. Martin Niteretse yavuze ko Colonel Alfred Innocent Musirimu yakuwe mu mabanga gusa ariko yidegembye. Hari abategetsi baraye bababajwe no kubona kuri no mboneshakure twatabarije umuryango wa General Bunyoni. Muri abo harimwo ambasaderi Wirinyamitwe aserukira u Burundi Addis Abeba muri Ethiopia. Gukurikirana Bunyoni ku byo yagirizwa ni ibisanzwe nk'uko bishikira uwundi murundi wese, ariko guturubika umuryango wiwe ni uguhonyanga agateka kagize uwo muryango. Nta mwana ahanirwa ibyakozwe na se. Kwereko yababwiye mu ntango z'aya makuru ko General Alain Guillaume Bunyoni amaze gufatirwa mu gisagara ca Bujumbura. General Alain Guillaume Bunyoni yoba ahejeje gufatwa. Inkuru turungikiwe n'umwe mu muryango wa General Bunyoni ivuga ko afatiwe muri Bujumbura rura. Iyo nkuru ntitomora neza ikibanza yafatiwemo. Waduhaye inkuru yasabye ko tutosubira kumurondera kubera nawe ashobora gufatwa. Umuryango wa General Bunyoni usaba ko umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni usaba ko uwabo atogirirwa nabi. Basaba ko tumutabariza ntiyicwe. Twamenye kandi ko mu ijoro ryaheze hari haraye hasatswe ingo z'abandi basanzwe begereye cane Alain Guillaume Bunyoni. Aho twamenye ni kwa muramu we Kabura Daniel
yahora ari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji wa mbere. Ahandi hasatswe ni kwa Robben yahora ari icegera c'uwugendanira umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Bunyoni turabandanya kuyitohoza, turaza kubashikiriza mu makuru yacu ari buze nyuma, turaza kubaha idonido. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.